Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Njiri ya Yohani ku kigabane cyaho cya 14 duhereye ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 14. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yezu niwe nzira ijana kwa Data. Nimusimbwe n'umutima, nimwemere Imana na jewe munyemere. Mu ngoro ya Data hari ibibanza byinshi, iyo bitaba byo mba ndababwiye ko ngiye kubategurira ikibanza. Ninamara kugenda nkabategurira ikibanza, nzoheza ngaruke ndabajane hafi yanje kugira ngo aho ndi habe ariho muba namwe, kandi aho nja murazi inzira irorayo. Toma amubwira ati, Mukama ntituzi iyo uja, inzira irorayo twoyimenya dute? Yezu aramwishura ati, jewe ndi nzira, ukuri n'ubuzima, ntawe uja kwa Data atanciyeko. Ko mwamenye muzomenya na Data, ubu bwa none muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo amubwira ati, Mukama twereke Data bizoba bibaye. Yezu aramwishura ati, aho twabaniye nturamenyaga Filipo? Uwumbonye ababonye Data. Ushobora kuvuga ute uti twereke Data? Mbega ntiwemera ko ndi muri Data nawe Data akaba muri jewe? Amajambo ndababwira sindayavuga ndayitumye, ni Data aba ari muri jewe yigirira ibikorwa byiwe. Ni ukuri ni munyemere, jewe ndi muri Data nawe Data akaba muri jewe. Canke mutemeye ibyo mvuga, mupfume mubyemere kubw'ibi bikorwa nyene. Ni ukuri ndabibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyene ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta, kuko ngiye kwa Data. Nkaba nzogira ibyo muzonsaba ku izina ryanje byose kugira Data aninahazwe muri Mwana. Nimwagira ico musaba ku izina ryanje nzokigira. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisungarira avuga ngo Yezu niwe nzira ijana kwa Data. Yezu niwe nzira yo kuzodushikana mu ijuru. Akarongo ka mbere karavuga ngo nimusimbwe n'umutima, nimwemere Imana na jewe munyemere. Yezu avuga ati, imitima yacu itekereze, inezerwe, ntidusimbwe n'umutima ngo nitwemere Imana twongere twemere na Yezu Kristu. Kabiri havuga ngo mu ngoro ya Data hari ibibanza byinshi, iyo bitaba byo mba ndababwiye ko ngiye kubategurira ikibanza. Avuze ati ngo mu ngoro kwa Se mwijuru ngo hari ibibanza byinshi. Ibibanza biriyo birateguye nta ngorane, ngo kuko ngwiyo biba bitanariyo ngo ari kubabwira ko canke yotubwiye ko agiye kubitegura, ariko biriyo. Twumva amahoro, ntidusimbwe n'umutima, tuzova ngaha mw'isi twibandaniriza muri paradizo yo mu ijuru. Niko Yezu atubwira, kandi uko n'ukuri. Tuze twemera ibyo Yezu avuga. Gatatu akavuga ngo ninamara kugenda nkabategurira ikibanza, nzoheza ngaruke ndabajane hafi yanje kugira ngo aho ndi
habe ariho muba namwe. Rero ngo niyamara kugenda byose bibanza neza akabishira ku murongo, ngo azoheza agaruke atujane, ngo ahari natwe abariho tuzoba. Aleluya, amen. Yezu rero yariko arabibwira abigishwa biwe, ababwira ati mwijuru kwa data iyomba hari ibibanza byinshi, nimwabona ngiye nimuze mushimwe n'umutima, n'ubu mwumve munezerewe, kuko ninamara kugendayo nzogarukana nabajane aho nzoba ndi namwe ariho muzoba. Uzobane na Yezu nanje nzobane na Yezu, twipfurizanye twese kutazoburana mwijuru. Haleluya, amen. Kandi akavuga ngo kandi aho nja murazi inzira irorayo. Yezu rero atanguye kubabwira ngo ahaja, canke ariko aratubwira ngo ahaja, ngo turazi n'inzira ijayo. Gatanu rero hari ubugira amubwira ikibazo kumbure. Toma amubwira ati Mukama ntituzi iyo uja, inzira irorayo twoyimenya dute? Toma rero umwe mu bigishwa biwe amubwiye ati uko biri kose ibyo bintu tubwiye biraducanze, ati ntituzi iyo uri kuraja, iyo nzira ijayo kwa so, iyo nzira ijayo twoyimenya gute? Uwo ni Toma. Gatandatu Yezu aravuga ngo, Yezu aramwishura ati jewe ndi nzira ukuri n'ubuzima, ntawuja kwa data atanciyeko. Yezu yishuye Toma ngo jewe nyene Yezu Kristo, ngo ni jewe nzira ukuri ubuzima, ngo ntawuja mwijuru, ntawuja kwa data atanciyeko. Ntawuja mwijuru adaciye kuri Yezu Kristo. We Yezu Kristo atazoginjizamo ntazoginjira pe. Indwi akavuga ngo ko mwamenye muzomenya na data, ubu bwa none muramuzi kandi mwaramubonye. Yezu rero aravuga ati ko mwamenye muzomenya na data, ngo kandi unyene mwaramubonye. Ubwo nyene Yezu ariko arisigura akababwira ati nije Mana, nijewe nkomeye, nijewe nzobinjiza no mu bwami bw'ijuru. Mwekomera gusa mukomeze munkomereko, munyemere muze murabwirana bagenzi banyu, kugira bumve ko ari jewe nzira n'ukuri n'ubuzima bizoshikana umuntu mwijuru. Umunani haravuga ngo Filipo amubwira ati Mukama twereke data bizoba bibaye. Imana idutabare cyane. Filipo nawe azanye ikibazo ngo Mukama ngo twereke data bizoba bibaye. Byumvikana ko ababigishwa ba Yezu Kristo nubwo bagendana ntibari bwatahure neza ko ari we Yezu Kristo, ko ari Imana. Kuko Filipo aramubaje ngo twebwe twereke data ngo bizoba bibaye. Icenda akavuga ngo Yezu aramwishura ati aho twabaniye nuramenyaga Filipo. Yezu amubwiye ngo aho bakabaniye ngo ntaramumenya. Aho bakabaniye Filipo ataramenya ko abana n'Imana. N'abigishwa ba Yezu Kristo byahereye kuri Toma ntibari bazi ko ari Imana. Baragendana bakanezerwa, Yezu akabaha imikate bakarya, mugabo ntibari bwemere, ntibumva neza ko ari Imana. Kuko na Yohani Batista nawe n'igihe bamupfunze yarakekeranya, kandi ariwe yari yarabatije Yezu. Mugabo bapfunze Yohani Batista yaratumye intumwa ati genda mumumbarize, mbega niwe Mana, niwe twari dutegereje cyane dutegereze uwundi. Yezu aramubwira ati genda mubwire Yohani ko abatabona babona, ko ibimuga bihaguruka bikagenda, ko abapfuye bazuka,
ubwo nyene kugira muhe amubwire ati nyamara nta wundi mutegereje ni jewe nyene. Ubwo rero Yohani yumva ati ni kubera abandi bakorana na Yohani bavuga bati none se ko ujya muntu akomeye kuki atoza gukure muri iri boheri. Imana dutabare cyane. Niyo mpamvu bana b'Imana twekuza turihanganira ibigeragezo duhura nabyo kuko kuba Yesu atakuye mu gasho Yohani mubatiza kubera ba Yohani ni bangahe akaba Yohani barinze bamuca umutwe. Murumva rero abisi dukwiye natwe kuza twihanganira ibigeragezo bitugerageze tumenya ko na Yesu ibigeragezo yabibayemo na Yohani na ba Petero. Ariko kuki abantu bo muri iki gihe twishakira ubuzima bworoshe tukiyibagiza amagorwa Yesu yaboneye mu iyi si n'intumwa ziwe. Imana dutabare cyane cyangwa bitwa ko bamukoreye bose kandi sabi yitwa abakoreye Yesu bose kiriya gihe barahamwe ibintu nk'ibyo. Turabandanya. Uwumbonye ababonye data. Ushobora kuvuga ute uti twereke data? Ubu ni Yesu ariko arabwira Filipo ati uwumbonye ababonye data. Ko Filipo yamubwiye ati twereke data bizoba bimaze. Yesu amubwiye ati Filipo uwumbonye ababonye data. Kandi si Filipo gusa ariko arabwira izo ntumwa ziwe zose uwumbonye ababonye data. Ubwo rero twiteho amajambo yose Yesu yavuze turakwiye kuyagendera tukayafata nka nkama. Arakomeye cyane. 10 havuga ngo mbega niwemera ko ndi muri data nawe data akaba muri jewe. Aha rero niho hantu hakunda gutsinda abantu benshi. Reka dusubiremo. Mbega niwemera ko ndi muri data nawe data akaba muri jewe. Yari karababaza ikibazo ati niwemera ga Filipo canke Toma canke n'abandi bose niwemera. Mbega twewe nitwemera ko Yesu ari wiwe Mana. Amajambo ndababwira sindayavuga ndayitumye ni data aba muri jewe yigirira ibikorwa byiwe. Ngo amajambo Yesu Kristo avuga siwe aba yitumye ngo ni Imana data bari muri we ayamutuma. Niyo mpamvu Yesu nyene niwe Mana. Hari abantu badategera ubutumwa ubutatu bweranda batumva ubutatu bweranda. Murazi ko hari abantu batemera Yesu Kristo bavuga ati Yesu ntitumwemera siwe. Kwanza inge tumare no kuri 11 ni ukuri ni munyemere. Yesu aravuga ati ni ukuri ni munyemere. Arabasaba kumwemera abantu b'Imana tumwemere Yesu. Turakwemera Yesu kuba bishaka ariko hari abatamwemera. Hariho n'abonyumva bakabyumva ntibabyemera. Ariko jewe Yesu ndamwemera. Jewe ndi muri data nawe data akaba muri jewe. Canke mutemeye ibyo mvuga mupfume mubyemera kubw'ibi bikorwa nyene. Hariho rero abatemera ko Yesu ari Imana. Bakubwira ati abantu bari gucyubahiro kirenze Yesu Kristo babura kugira Imana. Hari n'amadini avuga ati no Yesu si Imana. Yesu ni intumwa. Hari n'abavuga ngo ni intumwa nk'izindi zose ngo nk'aba Yohani nabo ba Petero. Ariko si ba Yohani ni benshi. Ndavuga Yohani umubatiza ko Yesu ari nka Yohani Batista. Yesu ni nka ba Petero. Yesu ni ntibikunda. Yesu niwe Mana. Wenyene yatubwiye arabwiye n'intumwa ziwe ati uwumbonye ababonye data. Emera ko amajambo mvuga ari amajambo avuye kuri data. Ibyo nkora Yesu
akagera navuga ati nyimba mutariko muremera ko ndi Imana canke ko data ari muri jewe nanje nkaba muriwe basi emera ibikorwa nkora. None bana b'Imana umuntu arapfuye aragiye aramuzuye bariko baramutwenga yuko ngo yaramaze kunuka yarazuye Lazaro yaravuye umwana wo kwaye yarazuye umwana wo kwaye Yayiro nubwo batari bwaze kumuzika ariko yari yapfuye. Yarakijije ibimuga yarakijije impumyi zitabona zirahumuka. Yezu yakoze ibitangaza byinshi yararumba inyoni zikaguruka nubwo hano muri Bibiliya bitarimo ariko Bibiliya nyene nitubwira ko ibitangaza Yezu yakoze bitari kwandikwa muri Bibiliya byose ngo tube twoiterura. Araho nama ndabisoma. Yezu Kristo rero niwe Mana y'ukuri. Kubera ko Yezu kubera ko Imana data na jambo wayo ari Yezu Kristo n'umutima w'Imana. Erega natwe twobyiha kwa karorera. Umuntu bamutukuye ku mutwe canke umuntu bamukuye mu bwonko niyo kongera guhaguruka canke ngo agende. Nibikunda ko agenda. Umuntu abapfuye. Umuntu bamukuye mu mutima. Cyangwa umutima uhagaze umuntu abapfuye. Mugabo umuntu bamuciye ukuboko arabandanya kabaho. Bamuciye ibere arabandanya kabaho. Bamuciye ukuguru canke amaguru araba iki gice cyo hepfo kivuye ko umuntu arabandanya amaboko. Mugabo umutima utari mu umuntu nta bumuntu. Ubwonko butari mu mutwe w'umuntu umuntu ntibikunda ntavuga ntibibaho. Hanyuma icya gatatu tugaca twumva rero uwo mubiri. Rero twumve rero uwo mutima ubwonko Imana mu butatu bweranda. Yezu yatubwiye ati data ba muri jewe nanje nkaba muri we. Nyimba mutanyemera kubera ya majambo ndiko ndavuga pfuma mu nyemere kubera nazuye abantu kubera ndabahindurira n'imikati kagwira nako atagize Yezu. Niyo mpamvu rero kera kuri Nowa Imana yaratikije abantu kubera abantu batumvira Imana abantu bongera baragwira mu gihe hari harokotse abantu indwi. Abantu baragwira nyuma Sodoma na Gomora yikojeje ibintu bitabaho. Imana itikiza Sodoma na Gomora. Ibindi bihugu biguma bitekanye. Rero abantu bavuga ati Imana nta mujinyi ifise wo kongera gukora biriya bintu yakoze kuri Nowa canke kuri Sodoma. Imana kubera ko Yezu Kristo yabonye ko ibyo byose byase canke si Imana yabonye ko abantu base kumva neza kuva kuri Nowa abantu bakampa kumva kubona ibyo kuri Sodoma na Gomora. Yezu tereka manuke ngenera bigishirize. Imana yemera iva mu ijuru iraza mu isi. Yezu aratwigisha. Ibi rero niko ndabivuga kugira tubone akarorero keza. Muri iyi minsi hari ibitangaza mugenda murabona Imana ikora. Muri iyi minsi mu gihugu runaka ndakibagiye ariko reka nabivuge ntihabuze abandi bo bamaze no kubibona. Hari igihugu cyariko abatinganyi bariko baragira bya bindi byabo byo gupfunga impeta. Abatinganyi canke se abarezi biene canke se abagore n'abagore canke abagabo ku bagabo bariko baragira mariage. Biri ku nyuzi nabibonye nani ndabiraba kuri nyuzi mwijyari. Umuriro inkuba irakubita bumvise ikintu gikubise inkuba mu kirere. Imana ikubita umuriro irungi ku muriro ubwo rushengero ruba rufashwe n'inkongi y'umuriro. Ruraka pe bahamagara abakizimyamwoto bariko barajimije rero mugabo barazimije byangiritse ibintu nk'ibyo.
bibonekana Imana nuba iri mu ijuru iratwereka ibimenyetso ati nyamara ibyo mwigira byose nakazi kanyu. Duce twibukanya ibintu byaciye kuma news menshi byazungurutse abantu bose barabihererekanya, bamwe baraheba barabisigura mu Kirundi mu ndimi nyinshi, muri Carnival muri Brazil bijya bintu byabo bya Carnival byo pfukamira shitani biki nibiki. Mwarabonye ingene bije bagize bijya bintu byabo bya Carnival byo gusenga shitani, hanyuma umwuzure ukagwa gushika naho perezida atakamba ati iribara ntiryari bwawe nukuri tugarukira Imana. Rero ibyo byose bana b'Imana tuze twibuka ko abini niva Nowa yarababuga, ntabwo ari Nowa ujya ifi yamize agiye kubaburira ndamwibagiye basi mugabo muravyibuka bo muri Niniva ingene Imana yababwiye kwihana kwigaya n'umwami akemera akambara amagunira, hanyuma Imana ikabababarira. Ubwo rero bana b'Imana tuze turubaha Imana. Yezu Kristu niwe yivugira ati ari muri data na data ari muri we. Ubonye Yezu ababonye Imana data, ababonye mutima mweranda. Twubaha Imana rero kugira nituzopfe nabi. 12 haravuga ngo ni ukuri ndabibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyene ibikorwa nkora. Ngo uwemera Yezu ngo azokora ibikorwa nk'ibyo Yezu Kristu akora, ndetse azokora nibiruta kuko ngiye kwa data. Ngo uwemera Yezu Kristu ngo azokora ibiruta nibyo Yezu akora yakoze. Ngo kuko Yezu asubiye kwa data, yisubiriye mu cyicaro kiwe cyo mu ijuru, hanyuma uwumwemera akamukoresha. Murazi ko yakoresheje ba Petero bagakora ibitangaza, hanyuma kandi n'uyu munsi arakoresha abantu bakasengera abagwayi bagakira, bagakora ibitangaza bivuye kuri Yezu Kristo. 13 hakavuga ngo nkaba nzogira ibyo muzosaba ku izina ryanje byose kugira data ninahazwe muri Mwana. Yezu wenyine aravuga ati ibyo muzosaba uwunyemera azokora nibiruta kugira data aninahazwe muri Mwana. Murumva rero ko nyimba tuzoba tubikoreshejwe na Yezu Kristu nukugira cyane ibyo dukoreshwa na Yezu Kristu nukugira Imana data ininaharizwe muri Yezu Kristu, ininaharizwe muri Mana Mwana. Ubutatu bweranda rero hari abo bigora gutegera, ariko twumve Mana data, Mana Mwana, Mana mutima mweranda n'umuntu umwe cyane ni Imana imwe. 14 nimwagira icyo musaba ku izina ryanje nzokigira. Ngo nitwagira icyo dusaba ku izina rya Yezu Kristu, Yezu Kristu azogikora, azogidukoresha. Murumva rero nta mpamvu yo kuza gusaba abapfumu, nta mpamvu yo kuza gusenga ibigirwamana. Nubwo ari bamwe baca bazana amashusho yo muri Gatolika, oya, amashusho yo muri Gatolika atandukanye cyane nibyo. Nciye nibuka muri iyi minsi umugabo ari mu Rwanda yitwa Brazil yagiye hari yabubatse amashengero 3 aja mu ngoro y'Imana y'abagatolika arakamera arasevya ngo yabonye ibintu bipfutsi biki, ariko nyimba yinjiye ari kwa gatanu mweranda, kuko murazi turi mu gihe kikarema, barapfutse umusaraba, bapfutse amashusho ya Yezu. Murazi ko
hari ibyo duca bakura mu rusengero canke se bakabipfuka, ariko ndazi ko hari abo byababaje kuko hari abagiye babindungikira, mugabo kumbure tuzobigarukako. Rero kare nigeze kubabwira, ariko ntacyo tuzobigarukako. Umukama bahezagire, twubahe Yezu, tumenye ko Yezu Kristo ari we Mana. Ubonye Yezu ababonye Imana Data. Twubahe Yezu kugira ngo tuzoze kwibanira nawe mu bwami bw'ijuru. Umukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.